shusho cyane ku isoko agiye muri equipe yitwa Atletico Madrid. Aramenyesha makuru tutabatuzi nibenshi makuru tutabatuzi mugabo bishobora kwiyemplika muri dossier bikayishusha kandi ukabona ko Ifise fact. Haravugwa cyane aho hafi equipe yitwa FC Barcelona ngo birashusho cyane. Umwe mu banyamakuru muri Espagne ayazi ku izina ryandeka bakwita izina giwe ariko n'umunya Argentine buri. Ni mwene wabo. Mwene wabo umunya Argentine. N'umugabo azwi ku izina rya Hugo Balasson ku radio yitwa Radio La Red. Ivyo yavuze yashimitse ku ijambo rivuga ngo mon information ce qu'il va jouer au Barça. Il y a un intérêt d'Arsenal. Son cycle à l'Atlético est terminé. Il veut aller dans un club champion. Julian Alvarez, je vais le confirmer, va jouer dans un des meilleurs clubs du monde. T'imagines Julian Alvarez et Lamine Yamal ensemble? Aha. Comment ça? Niko yabivuze ati ndavyemeza azokina muri Barcelona mwakuze. Ati ndavyemeza. Numumenyesha makuru umunya Argentine yitwa Hugo Balasson. Ndavyemeza. Nivyo Arsenal yaragaragaye nk'imurondera. Ariko ndemeza ko azokina muri Barcelona. Canke azokina muri equipe igwanira ibikombe kanabitwara. Uribaza Alvarez na Yamal. Yala. Nuko yabivuze uwo mugabo. Ivyo bije nyuma yuko ugiye kuraba kuri El Chiringuito buriya guhera ku munsi w'ejo kugeza uno munsi hariko haravugwa ko Atletico Madrid ijyamiye amajanja hasi hejuru ku musore yitwa Panicheri wa equipe ya Strasbourg umunya Argentine nawe nyine. Benshi atubwo Atletico Madrid yo biri kirumvira Panicheri kugira ngo asubirire Julian Alvarez. Canke niyo biri kirumvira Panicheri kugira ngo iribere umugabo yitwa Alexander Sorof bigaragara ko ari umwe mu bagabo Atletico Madrid ikoresha mugabo ubona ko ibiharuro vyiwe canke style yiwe n'uburyo Atletico Madrid rimwe namwe isohoye Alvarez ikazana Sorof atari wa mukinyi uvuga ngo harabamwe iyo balance uvuga ngo ndasohoye Alvarez nzanye Sorof ko abantu benshi turaba match iyo usohoye Sorof nako iyo usohoye Alvarez kenshi ukazana Sorof ni wa muntu arindiriye ya mipira gusa mu muzanira na participation mu rukino equipe turayizi gari gisaba kwisanga mwanya wo gusafaringa donc urarondera iyo impact mu rukino Atletico Madrid kira kira witwa Sorof kayibura gusumbuko uyirongo office Alvarez. Rero ni saga iri kiravugisha benshi kuko uburi uno musore Pancheri aciye muri Deportivo Alaves bivuga ko Diego Simeone yamukurikanye kuva kera. Vyavugwa ko mu mwaka uheze buri abari kumugura ariko musore aza kuba yungana equipe ya Strasbourg. Uno munsi vyariko birabwo ko Atletico ishobora ngo kumugura niburi ku miliyoni 200 ariko ngo equipe ya Strasbourg ishobora kuba harabamaze gutanga ubutumwa niburi kimushaka ko miliyoni zirenga 50. Ni deuxième meilleur buteur no munsi n'ibisindo 12 nyuma ya Mason Greenwood. Ino saga yaciye ituma ngaruka kwiyumvira imwe muri dossier yigeze kuvugisha batari bake muri Barcelona umugabo yitwa Nico Williams. Muribuka ivuguruzanya hagati ya Mundo Deportivo na Gerard Romero uriya mugabo uriya munyamakuru muri Espagne ya Barcelona menshi. Mundo Deportivo kavuga ngo Nico Williams yabwiye Barcelona katoyizamo mu gitaramo ha garantie y'ubugizogira gute izo mwandikisha. Gerard Romero ati barababesha ati conzi cyo kubicanga 99% kwijana hafi jana Nico Williams azokinira Barcelona. Mugabo muribuka ko vyarangiye tubonye ko peut-être habayemo ko Gerard Romero yanse guca umutima abafana ba Barcelona intege donc yanse kuko kuri kujabona kumbure bihave bivugisha abantu bavaye ko sezira itangura kukuribuka ko benshi bariko bariyumvira ati Barcelona uyu mugabo azi ku izina rya Laporta yinje mu mwaka we wa nyuma wa manda tegezo gutwara arikara bwira utuntu twinshi tugiye dutandukanya tugiye gato dutana abakinyi n'ibindi bigiye bitandukanya ariko byaramunaniwe bibuka ko na Victor Font yabigatse gati mwibuke ko yazanye na Ormo bikamunanira kumwandikisha ati uyu mugabo arikara duta mu mafuti kuko ageze ku rugero rwo gura umukinyi wa 60 miliyoni atomwandikisha ati ibi bintu bya Nico Williams navyo arikara babesha
Mundo Deportivo nubwo rimwe na rimwe yegamiye Barcelona kiriya gihe yatanze ukuri mugabo ukuri kugaragara ko kutagize gute kutari gukenewe muri ruriya mwanya. Rero ni dosiye Alvarez, turavye Alvarez la fois passée twabwiwe ko zimwe muri plan cyangwa se mu migambi equipe ya Atletico Madrid Ifise imbere y'ibindi vyose nuko igomba kongereza amasezerano no musore nyuma yuko bamaze kwakira bamwe mu ba nyamitaye bashasha, ariko bigaragara ko Alvarez ugeze ubu ni umwe mu bakinya ari calme, probablement kiri kararindira kuraba mbega situation y'uno mwaka muri Atletico Madrid mu ijanye n'ibikombe irarangira gute. Sinibaza Alvarez atovugwa muri mercato mu gihe Atletico Madrid yasubiye kugira saison blanche, probablement no musi La Liga biragoye, ariko nibaza ko gutwara igikombe nka Copa del Rey na parcours nziza nko muri UEFA Champions League bishobora kuba muri bimwe vyofasha mu ijanye no gufata ingingo kuri Jean Alvarez yo kwaguma cyane gusohoka. Nibyo no musi afitanye amasezerano nabo, ariko nibaza ko no musi Atletico Madrid batokwensista gutunga umukinyi avari miliyoni zirenga 100 mu gihe amaze kubereka ko atagishaka kubana nabo, kumuvyaza umusaruro ukamudandaza menshi parapore wamuguze umukuye kwa City hama nawe ukinziriza uwundi mugabo umutima wiwe wifuza kwibera kwa Atletico. Ni bimwe mu bintu je mbona kwa Atletico Madrid yogira gute yokorera ka ahubwo igisigaye rero kuno menyesha makuru umunya Argentine we yavuze ko Alvarez ari karerekeza kwa Barcelona canke azokina Barcelona, tukaba tubona ko kugeza muri kano kanya kijanye na situation financière mu ijanye na garantie yo kwandikisha abakinyi bagiye batandukanye tubona ko nubundi hari bitaragenda neza. Ubwo nimba niko Williams yaragusavye iriya garantie Alvarez wazobura kwigusaba, Robert Lewandowski bishobora kurangira soze mugabo wibuke ko ari les rumeurs zivuga ko Barcelona ishobora kuba iri kiriga probabilité zo kumongera amasezerano. Ziriya probabilité zo kongera amasezerano Lewandowski ziza zemeza ko nubundi yashobora kuba hakiri ikibazo cy'uburyo bashobora kwinziza uwo bagize gute umukinyi mushasha yitwa Ifise profil ya nimero 9 mugabo w'umustare canke w'umukinyi afise profil yo guha amafaranga menshi. Ibi bintu bishobora kuba bifise source nyinshi zigiye zitandukanye, kuko ravye na ryari hari ku munsi w'ejo umugabo witwa Thierry Henry niwe yagarutse aravuga turavye equipe ya Barcelona ivyikina bakwiye nimero 9 wa wundi baza ngo umupira waciye muri ziri phase de réparation wakoze iki. Acatanga karorero ko umugabo witwa Erling Brotherland, atanga karorero ko umugabo yitwa Victor Osimhen, atanga karorero ko umugabo yitwa Julian Alvarez. Umengo nawe usubije amaso inyuma ukaraba Julian Alvarez na Atletico de Madrid n'ubundi je wa ne branche n'ubwo bakwera imina Barcelona simba ndayihebura. Ubona na Sociedad cyane mbona Sociedad canke Bilbao bo gufatira kuri finale bakagutsindirayo. Yamara jaro kuntu nawe kubona rimwe na rimwe mu nkino zikonta tangwe kuba serie agapanga 11 biwe neza. Bivuze ngo uno munsi Barcelona yiyumviriye Julian Alvarez, turazi ko nta mu Argentine yo kwanga gukinira equipe ya Rezo umugabo bitwa Lionel Messi, kuko abana bose baba Argentine muri kino gihe bisanga Lionel Messi yababereye mu idore ku nabi no ku neza. Mu bantu bakujije uyu muhungu Julian Alvarez muri equipe nationale Lionel Messi arimo. Julian Alvarez sindi ko ndabona yobwira Barcelona oya, mugabo Barcelona na Atletico de Madrid kwanza baraza kwisobanura gute nibo mugura imiliyoni 70 kwa ikibazo saha amafaranga aza kuva, kuko nimba ari kurya amadeni bo yarya kaja mu yandi werega kandi no munsi abantu banze ikibazo cyo kwandikisha Julian Alvarez hamwe ekipizo bitaragaruka kuri regle ya SL1 mu kwezi kwa gatandatu biraza gukunda ko Alvarez yinjira aje kurindiraho Victor wa mwana inde uyu mwana yari kumwe na Daniel Olmo yari kumwe na Daniel Olmo. Uyu mwana yaciye asohoka undi yagiye kwa Braga. Uriya mwana yitwa gute? Kare agasore kitwa Paul Victor araza kwemera kuza kurindiraho Paul Victor yarindiriri Daniel Olmo ko ari umwana wa Ramasi yari atashe muhira araza kwemera guca muri buriya buzima Daniel Olmo yaciyemwe kuko yinjira muri Barcelona ni izina rikomeye rizoba ryinjiye. Tuzodugiye gusubira kuba muri ya myaka umenya ngo Madrid tunze Kylian Mbappe, Barcelona tunze Alvarez. Ninde azoheza Cesar Meyer bitere wa championnat ya La Liga? Ninde azoheza umwaka ari umukinyi mwiza ku mugabane wa Buraya? Ivyo vyose bikonta. Alvarez vyemaze kumukoraniramo biri mu bintu nubundi binyereka ngo indani muri Barcelona hagiye kuza amatora tutazi cazovyara, amatora dushobora kubona wanashaka afasha ivyari vyarubatswa kabisambura bagahera a zero.
Alvarez aremera gukorera muri no situation irimo igipfungu batamugarantisa kumubwira ngo nushikushika wandikwa dutangurane presezo wanditswe kumwe n'abandi. Ico mbona nuko vyose vyugariye muri direction sportive ya Barcelona. Umugabo azi kwizira rya Fontaine yatogwa nkuko yivuzaga kura Deco azozana biwe bashasha niyabazana mugabo bagomba gusubira gukorera ku kintu kuko situation financière ya equipe nibazoca bayikuraho. Uno musi abantu babitahure turabisubiyemo. Barcelona nibuza amahera yo kugura abakinyi mugabo bivanye nuko uba bamaze kwisanga muri kiriya kibazo cha fair play financier ntudepanse uko ubishaka. Hariho urugero rwa masse salariale cyangwa se amafaranga utegerezwa akose none basubira capable yo gutsenga miliyoni 100. Bagarutse kuri regle ya SN w'ijana na 50. Ko muri kintu cyane gishobora gufasha Barcelona kugira ngo Alvarez ari gusanga umukinyi nawe bwita kundi equipe kandi yifuza kwijamo. Kare mu gitondo hari ikinyamakuru nasomye bandika ngo abari muri entourage ya Alvarez biteguye kunaniza Barcelona bakavuga ngo bagomba miliyoni 200 kugira ngo Barcelona iteshwe ite. Entourage yiwe Atletico Madrid, entourage ya Julian Alvarez donc bamuhagarariye avuga ati kugira ngo muri Atletico de Madrid yerekeza ahandi hantu equipe dépense miliyoni 200. Asubiza ubwenge inyuma ukiyumva ati Barcelona nimba nuwa 60 cambu c'abandi vyaranse ko bamugora na Dumfries wa 25 vyaranse bari bugere kirenge mu ca Paris Saint-Germain bagura umukinyi miliyoni 200. bwa mbere c'est pas question ko nka bwanke ahubwo ni kijana ariko ndagaruka ko mvuge ngo direction sportive ya Barcelona nako direction sportive yabo kugeza muri kano kanya igaragara nk'ifise akazi kadasanzwe ko gukora mu kubaka Barcelona mu mwaka uza kuko ibibazo by'abakinyi bakenewe ni benshi ariko kandi yisanga bivaye na situation irimo ya fair play financier. Hari abigomba kubanza gusohora bivanye nuko bahembwa amafaranga menshi ariko kandi bivanye nuko ashobora kwinjira abandi nabo nyine bagira gute bahembwa menshi. Rero nk'ubu dufata karero umugabo witwa Andreas Christensen ure ne yaragira kasohoka Barcelona ukongera ko umugabo azi ku izina dufata karero rya Marc-André ter Stegen aracafise contrat menga kugera 2028 bivuze ngo abose bari mu bahembwa amafaranga menshi kandi babaye indesirable ariko bagifise contrat. Aba usabwa kubanza kureziria nabo kontra mu gihe utabakeneye canke mu gihe banse gusohoka canke ukabaronkera isoko ikigira kabiri mubore yari ufise to kuri kurakoresha eske ubwabo nuzova wisanga ari zindi offer bisaba ko wumviriza kugira ngo bikunde ko Barcelona isabwa gutegura tere yabinjira mugabo ibanje kuraba ati mubo dufise ni bande bateje akajagari nico goma kubanza kutuviramo ibi ni biba mu kwambera ahubwo ibi biba muci hahandi ushobora no gukubita hirya nino ugapresenta ati je ninjijaya mu mwaka weze na ninjijaya ugasanga biranashoboka ko bakudugiriza masse salariale kuko masse salariale bayikorora en fonction busa n'umuntu ari mu bihano muri vya fair play financier wa dépense de menshi gusumba yo winjije. Uno musi rero acha guyatura uri kura yinziza nivyo mugabo ugomba kudepansa tuguhanza ijisho utarenza ya kugira ngo cakinogo wisangamo ubanze weze kugira gute kugifurira caye kukizibira hama uje kuri niveau imwe nabandi. Rero ni wantu ngaruka ngavuga ngo ça reste toujours compliqué ni dossier shoboka en fonction izo bivuye mu matora ariko kandi nibizoba bivuye mu kazi ka direction sportive ya equipe ya Barcelona mu bijanye n'abinjira n'abasohoka muri equipe ya Barcelona. Mugabo urabona ko barafise ama plan B nkamwe babona ko vyanse plan B niyo kongera amasezerano Lewandowski wundi mwaka n'ubundi nkamwe babona ko vyanse plan B n'ubundi niyo kwisanga abakinyi bitwa ka indesirable niburi baronka aho batuma babatira bagabure kubahemba senkani uravye equipe yitwa Barcelona ivyirimwo iri mu gatego yitayemwo yonyene kandi kamaze igihe kirekire nkuko nkunze ko ndabivuga bamaze igihe batonza abakinyi benshi babaye indesirable babona yuko muri club yabo atakazoza bahafise ariko bagakunda bakabatunga. Uno munsi ibi bintu ni nko mu buzima busanzwe iyo hageze ahantu ukenera ikintu utagiteguriye ingene uzokironka ugomvye kuja kubicisha ku manga ngo ni kubera ico kintu gishikiri umwanya wacu birakuvuna cyane. Sindiko ndabona Barcelona munsi gifisance manifati nk'umukinyi wabo sindiko ndabona Barcelona ifise Marc-André ter Stegen nko bivuze kandi wibuke ko fata zogaruka hama sindiko ndabona umugabo yitwa Andreas Christensen abagabo nka Wozie Chesney kipe ifise abayendezirable benshi cyane nta nikibazo ateje kuko ari mu bahembwa umushahara Chesney aragiteje kuko urya ahembwa ngahe niyo zoba zibiri uvuye kukaja kuwa kwa Alvarez
hari akantu kiyongera uno muzi uravye abakinyi Barcelona ifise ikabibona ko abayendezi rabero bitokunda ko babasohora biri mu bintu bizodindiza umugabo yitwa Julian Alvarez kuba yo kwinjira muri Barcelona. Hanyuma Julian Alvarez natinjira muri Barcelona no mwaka nabonye ibinyamakuru vyo mu Butaliyano n'ubundi bivuga ngo Dusan Vlahovic muri equipe yitwa Barcelona nabo ntibaramuheba ariya n'ama plan B yose kuko muno munsi ziriya ni plan ziza mu gihe bazoba babuze umugabo yitwa Julian Alvarez. Sindi ko ndatahura Barcelona itunga Dusan Vlahovic akuwe muri projet ya Juventus kuva avuye kwa Fiorentina yaranzwe no kuvunagurika cyane ariko n'igihe atavunitse bigaragara ko batamwishimiye abamenyereza bagiye barahaca aba ba Igor Tidor n'abandi bagiye batandukanye batsigeze bagaragaza confiance mu mugabo yitwa Dusan Vlahovic. Niho hano rero ngaruka nkavuga nti vuba bwangu nimba bikunda bakagomba kuba bakemuye kino kibazo kugira ngo Mercato izogera bafise ubushobozi bwo gusinyisha umugabo witwa Julian Alvarez kuko kongera amasezerano Robert Lewandowski n'ubundi ubizi kumwongera amasezerano umugabo titirere yitwa Torres hama Torres na Lewandowski kabuzi yuko ubushobozi bwabo kugira bana baguha ibitsindo 30 parcels ari babiri bigoye ku ruhande rw'iwanje mba mbona Barcelona kwikorera muri mwe cyane gusumba kumva yuko yakagomba kwicara hamwe igatekana igategura projet zo mu minsi iri imbere mugabo yabanje kurekura no gutunganya bivise kuko nibiri bukunde yuko uri bu dépense amafaranga utaragaruka kuri règle 1 nibiri bukunde ko dépense amafaranga utari sure yuko niyo wo muzano uzomwandikisha facilement nturi kurondera wa mukinya kubwiye ati jewe ndi Pablo Torre ndi Paul Victor reka nicare ndorere ko nkiniye Barcelona sasifi niyo nzokwandikwa nzokina ntanditswe nzokomeza nicare iki kintu ca Julian Alvarez kiragoye nuko rero kuri equipe yitwa FC Barcelona ivuga ngo irifuza umugabo witwa Julian Alvarez bamukura muri equipe yitwa Atletico de Madrid no kurinda tukaraba inera bigomba gufata nuko Barcelona igomba kubikora kugira ngo ishobore kuba yoronka umusore w'umunyargentine abantu batanavyitiranya aracafise contrat kugira 2030 ariko na Atletico Madrid avuze ngo equipe yitwa Atletico imyaka 4 kuri konti ya Clovis Liberator no musi wiri evaluwe ni buri ku miliyoni 500 nyuma yo gusinya avuye muri equipe ya Man City bivuze ngo ibishoboka kumusohora nuko yavuga atahana ivyo naje kwa rondera sinda bironka ndagomba gusohoka no equipe yikumvikana ni imukeneye umusore akagira ngo n'urukundo umusore agomba kugirira Barcelona cyane n'urukundo gusa agomba kugirira yindi migwa kumva ko yo kusohoka wanashaka urukundo hagati ya Barcelona na Julian Alvarez urukundo go ntigobura mugabo ugo rukundo rwa Alvarez ruri butume Barcelona ironka ingene imwaregistra facilement kubera ko jewe ugiye kuraba ikibazo wanashaka si ca hova mahera kuko hova mahera bashaka ko niyungunganya abasosiyose bakayaro mugabo muyaronse eske muri tayari muri ugo ruhusha murarufise go kwandikisha undi mukinyi rega n'ubundi nivyo navuze Landry amafaranga ntiyigeze abura mugabo ni garanti ku mukinyi uguzura mwandikisha bivaye na biriya bihano no musi equipe birimo bagasanga barakugabanirije masse salariale nimbura musi dufate bari nko kuri 200 millions ugasanga n'imiburi nko mwakuza vyagenze neza baragwije nko kuri 300 millions Bro mwanyu gasanga uraronka ama espace kwa rujisa Barcelona ni bagiye ziriya 80 Liverpool yatanze kwa Kunde bemera ubusabe bwa Chelsea kuri Torres hama binjiza umukino badandaze na Barde kwa Man U karani badandaze na Barde kwa Man U karani mu mafaranga guzwe Kunde na Barde na Torres harimo abakinyi babiri beza kimura bashutse wibuke ko abakinyi bari mu nizanyo nk'abafati bazoba bagarutse nabo erega jana muzi erega kuko tubanze Kunde na Barde na Ferran uko tubona no munsi ko bakabaye na equilibre mu byo kugura uko tubona no munsi umugabo yitwa Torres vyakunze niko ngifise icizere kivuga ngo ejo izuba rishobora kwaka Fati akagaruka kwa Barcelona taje kugurishwa ahubwo aje kuronderega umwanya se byaranse no kwa Pokonyori se umwana w'imyaka 23 no musi Fati nta kibanza gifise muri iriya projet nuko kuri Alvarez bimeze mu gihe kwa equipe yitwa Real Madrid nabo ngo